Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya munani ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2022 munsi uhuriranye n'umusi mpuzamakungu wahariwe kugwanira agateka k'umukenyezi. Mu ngingo nkuru zigize aya makuru turababwira ibiri mu itangazo ryasohowe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, aho bavuga ko uyu munsi mu Burundi igitigiri c'abakenyezi mu nzego z'igihugu kikiri gito biturutse ku mvo za politike n'ibiturire birangwa mu gutora indongozi. Abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano nibo bazobazwa ubuzima bw'ugwaruka rw'imbonerakure ruri mu mugambwe CNDD-FDD go mu ntara ya Rumonge rujanwa mu myimenyerezo ya gisirikare. Muri ano makuru muraza kumviriza umwe mu baharanira agateka k'abana ahasigura ko kujana ugwaruka kugwanya umwansi mu gihugu kibanye ca Kongo haba hahonyanzwe agateka ka zina muntu. Mu guheraheza ano makuru nk'uko musanzwe mubimenyereye ku minsi yose ya kabiri ni kigabane ubahuka. Uyu munsi tukaza kugaruka ku ngingo y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ibuza amakinga, amapikipiki na tukutuku kwinjira hagati mu gisagara ca Bujumbura. Aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze. Nongere ndabaramutse ndabahe n'ikaze nk'uko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru z'aya makuru. Kuwa munani ntwarane uko umwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi. Umushikiranganje w'agateka kazina muntu no gufatana mu nda Godelieve Nininahazwe yamenyesheje ko uwo munsi uha akaryo abakenyezi ngo basubize amaso inyuma barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango yabo n'iry'igihugu. Uko umwaka utashe igerekerezo rya munani ntwarane Burundi burifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Iyo munsi uha akaryo keza amareta yose kwirimbura ku ntambwe ashitseko mu guteza imbere umukenyezi haba mu mibano, muri politike ndetse no mu butunzi. Kaba ari n'akaryo keza ko kwiha irindi hangiro ryo gushira mu ngiro amategeko, amasezerano n'imigambi bijanye no guteza imbere umukenyezi. Ku bakenyezi nabo n'akaryo ko guterereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu byabo. No mwaka uyu munsi tuhimbaje twisunze ikivo kivuga ati umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kino kivugo catowe mu ntumbero yo gushishikariza abakenyezi kwitanga gusumba uko bahora mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kaba nkako iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije ntirishoboka mu gihe igice kinini c'abakorera muri ivyo bisata batari mu kibanza kibabereye. Turifurije umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose eka mbere n'abarundi bose. Uwo munsi mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Rumonge, aho ibirori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Tukivuga ibijanye n'uyu munsi, serukirwa ry'abakenyezi riracari ku rugero rwo hasi cane mu Burundi biturutse ku mvo za politike hamwe n'ibiturire birangwa mu gutora indongozi. Ivyo biri mu itangazo ry'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi yashizwe habona kuri uyu wa kabiri. Muri iryo tangazo uwo muhari usaba leta gushiraho itegeko rijanye no gutorana ku mukenyezi co kimwe n'umugabo. Kurikira umushingwamanza Immaculée Hunja arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ikivugo c'uno mwaka nukungana kw'abantu isoko y'iterambere rirama. Naho Burundi bwateye igikumu ku masezerano menshi mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu, ukungana ku barundi bose imbere y'amategeko ku vyerekeye uburenganzira n'agateka kabo ntibirashikwako. Ikumirwa ry'abakenyezi mu burenganzira bwabo
biracyariho mu buzima bw'igihugu na cyane cyane kuronka no kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Twokwibutsa ko hakiri inzitizi nyinshi zimwe zimwe zifatiye ku mico isanzwe ikumira abakenyezi, eka n'iyindi kumvo za politike mu gihugu ituma abakenyezi badatera imbere nk'abagabo. Ku vyerekeye gutanga no kuronswa ingurane mu mabanki, hasanzwe hari amategeko y'igihugu agenga ingene amabanki abikora, kandi hasabwa byinshi bitoroshe kuronka ku munyagihugu uwo ari we wese muri rusange, na cyane cyane ku bakenyezi ku buryo bwihariye. Ku vyerekeye imibano n'ingo mu miryango, kwicwa inyamaswa n'abagabo babo, gukubitwa buyoka, gufata ku nguvu abigeme bakiri bato bagaca bicwa, eka no kudahana bakora ivyo vyaha vyabaye nk'umugenzo mu gihugu. Ku vyerekeye politike no guserukirwa kw'abakenyezi mu ntwaro, ibice 30 vy'abakenyezi mu nzego za leta mu gihugu kiriho, kandi kigaragara nuko ivyo bice bitubahirijwe na gato mu nzego nkuru zifata ingingo, kubera hatubahirizwa itandukanya ry'amabanga ya politiki n'akazi kagenewe abahinga, ibiturire no kudakorera ku mugaragaro, guhagarika ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, na cyane cyane guhana mabi akorerwa abakenyezi n'abayakora aba ari bo bose. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ubona ko kugira ngo habe ihinduka rirama hokorwa ibi bikurikira: kuri leta y'u Burundi gushyiraho itegeko ry'igihugu ryo gutorana ku rugero rimwe ku muhungu n'umukobwa, ku bavyeyi babibarutse ku rugero rumwe kuri bene mugabo umwe. Tukivuga ibijanye n'uyu munsi nyene, umuhari w'abakenyezi bafatanye mu nda bahurikiye mu mugambwe MSD usaba umukuru w'igihugu ca Tanzania gukora ibishoboka byose kugira atezurire abarundi bahungiye muri ico gihugu n'abari mu Burundi mu gusaba leta ya Gitega kubahiriza amasezerano y'Arusha. Nikete wandikiye kizigenza w'igihugu ca Tanzania kuri uyu wa kabiri, uwo muhari wibutsa uwo mutegetsi ko gushira ku mukono kuri ayo masezerano ari intsinzi ya Afrika yavuye mu biganiro mpuzamakungu igihugu ca Tanzania cagizemo uruhara rudasanzwe. Ibiri muri iryo kete tubibaze Eloge Divin Remesha. Umukuru w'igihugu ca Tanzania yategerezwa gufasha mu maguru masha mu guhagarika amababishe impunzi z'abarundi zikorerwa n'inzego z'ico gihugu. Ako niko kamo umuhari w'abakenyezi bafatanye mu nda bo mu mugambwe MSD bateye kuri uyu wa kabiri Samia Suluhu Hassan aramuswa igihugu ca Tanzania. Uwo muhari uratera ivyatsi ibikorwa vyo kurandura imirima impunzi z'abarundi bikorwa n'abatanzania, igipolisi kirorera ibidandazwa vy'izo mpunzi vy'amavyono hamwe rero nuko abajejwe iperereza mu Burundi badasiba kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ikindi naco uwo muhari unegura nuko impunzi z'abarundi zidasiba gutotezwa mu buryo butandukanye hagamijwe kuzitahukana ku nguvu mu Burundi. Igice kinini c'abatahutse bagahigwa buhongo canke bakagandagurwa, abandi nabo bagasubira guhunga. Inzira bugunge zo mugambwe MSD bibutsa ko ubuzima bwo mu buhungiro abarundi bagera ku gice c'umuriyoni babayemwo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari inkurikizi y'igikenye umugambwe CNDD FDD wakoresheje ku bantu banse kwemera ko amasezerano y'Arusha ahonyangwa. Uwo muhari ukibutsa Samia Suluhu Hassan ko ayo masezerano yavuye ku bikorwa bidasanzwe vya Julius Nyerere bigasozerwa na Nelson Mandela, kandi ko vyabaye intsinzi ya Afrika na cyane cyane y'igihugu ca Tanzania. Kubera ko rero byananiranye ko leta y'u Burundi yikubita gashi bisubize ibintu mu buryo, umuhari w'abakenyezi wo mugambwe MSD usaba umukuru w'igihugu ca Tanzania gukora ibishoboka byose kugira atezurire impunzi z'abarundi hamwe n'abarundi bari mu gihugu mu gusaba leta y'u Burundi kubahiriza ayo masezerano ya Arusha. Erodivere Mesha urakenuye. Dutandukire ibivugwa mu gisata c'agateka ka zina muntu. Kudahana ababa bakoze ubwicanyi ngo nivyo bituma bene ubwo bubisha bugwirirana mu gihugu. Bivugwa na Nibigira Gerevazi, icegera c'urongoye urunani rw'abarundi b'intungane RCP. Ivyo akaba abivuze inyuma yaho hariko haribonekeza umurindi munini w'abakenyezi batogwa ibiziga mu ntara zitandukanye mu gihugu. Nibigira Gervazi avuga ko abantu bohabwa inyigisho mu kibano kubijanye no kubahiriza agateka ka zina muntu na cane cane akabakenyezi, abantu bakagira ico basonera. Mu mutega amatwi. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi, twashaka ngo dutere ivyatsi bo bwicanyi
ubwicanyi bukorerwa abapfasoni mu ntara zitandukanye. Ubwa mbere hoho uburenganzira bw'umukenyezi buteza kubahirizwa nk'uko umuntu ateza kubahirizwa mu gihugu cacu. Tumaze twumva yuko abagirizwa ubwo bwicanyi hari abahagarikwa canke bahagarikwe, ariko rero basanga kenshi amatoza ntagize ahashika. Vyerekana yuko rero uyu munsi ubwicanyi bwoba buba bufitanye isano no kudahana abagirizwa ubwo bwicanyi, kubera kenshi kudahana gutuma amabi menshi agwirirana. Turashobora gusaba yuko hoba amatohoza y'ukuri yerekana abafise uruhara muri ubwo bwicanyi mu ntara zitandukanye. Naco kandi twasaba yuko hoba guhimiriza kwigisha abo mu kibano ivyerekeye agateka kazina muntu, cane cane uburenganzira bw'umukenyezi. Turazi yuko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, inkingi y'urugo. Rero kubona yuko uyu munsi hariho abapfasoni bakigandagurwa bunyamaswa bakicwa kandi ntihagire amatohoza ashika ngo yerekane abagandagurwa abantu, biguma biteye amakenga, bayatera kandi n'umubabaro ku miryango myinshi yirwa iragandagurwa. Kuva muri uku kwezi guheze gushika kuri uyu wa 8 Ntwarante, abakenyezi 10 akaba aribo bamaze kugandagurwa mu ntara zitandukanye z'igihugu. 7 muri bo bakaba bishwe inyuma yo gushurashuzwa n'ababagiriye nabi. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru arabandanya. Leta y'u Burundi, abajejwe umutekano hamwe n'abajejwe intwaro nibo bazobazwa ubuzima bw'ugwaruka ruri mu mbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ruriko ruragirishwa imyimenyerezo ya gisirikare mu ntara ya Rumonge kugira rurungikwe kugwana mu gihugu c'intwaro rusangi ya Kongo. Bishikirizwa n'umukenyezi asanzwe aharanira agateka k'abana mu Burundi. Eleni Nibizi akavuga ko ugo gwaruka rujanwa kugwanya umwansi hahonyanzwe agateka kazina muntu kandi ku kiguzi c'ubuzima bwabo. Leta y'u Burundi ngo yari kwiye kwinjiza abavyifuza mu gisirikare biciye mu nzira zizwi n'amategeko mu gihe yoba ifise abasirikare badakwiye. Kurikira Eleni Nibizi aharanira agateka k'abana mu Burundi. Nukuri ndiyamirije iyo imyimenyerezo bariko baragirisha ugwaruka, imyimenyerezo ya gisirikare. Imyimenyerezo ya gisirikare leta y'u Burundi niyemere yikoresha abasirikare mu bibanza bizwi, ku bantu bazwi, bakingiwe, bafitiye umugambi wo guha akazi k'igisirikare. Hanyuma leta idafise abajejwe umutekano bakwiye, irafise uburyo ikoresha uburyo buzwi n'amategeko, ni ukuvuga yinjiza abantu mu gisirikare, hanyuma baronka imyimenyerezo ihuye n'amategeko, ikingiwe, hamwe ukomeretse abazi kimukingira, hamwe uwitavye Imana abazi kimukingira. Abo bana barafise n'uburenganzira ku vyanka. Igihugu nigukoreshe abakozi bacu. Abasirikare bahembwa n'amahera y'igihugu, bitwogira rero kuriha amakori ahemba abasirikare, hanyuma ngo dushireko amaraso y'ugwaruka. Ubuzima bw'abo bana bubazwa leta uhereye kubo yatumye. Abo batwara amakambi baganda bakarondera abo bana bakabakura mu mihana yabo, abo barabibazwa. Abo batwara mu ntwaro yo hagati mu gihugu mu makomine, abo bantu bose baje kubegeranya nibo bazobibazwa, kuko nibo bakura mu nzu zabo hanyuma ntibaheze ngo babagarukane. Ivyo rero abarundi bo kwiga guharanira agateka kabo, guharanira urwaruka rwabo, bakabihakana bakarungika leta igakoresha bihemba. Yari Elari Nibizi aharanira agateka k'abana mu Burundi. Abanyagihugu babona ko ari ubukozi bw'ikibi bwatumye amapikipiki, amatukutuku n'ibindi vyuma biturigwa hirya yejo mwijoro kwibarabara rya 4 muri zone c'ibitoki iri mu gisagara ca Bujumbura. Abo banyagihugu bavuga ko badatahura ingene igipolisi kivuga ko habaye isanganya rivuye ku muyaga nkuba. Idonido na Emmanuel Niyongeko. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone c'ibitoki mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kwemera ko amapikipiki, amabajaji n'ibindi vyuma byabo vyahitanywe n'isanganya rivuye ku muyaga nkuba. Ivyuma nk'ivyo ntibirara mu nzu, kandi bakunda gukoreramo ibintu bingana gutyo n'urugo rurampyaye, haba harimo inzu imwe canke zibiri, amazi vyo ko birara hanze, mwihangare nk'uko bamwe bashobora kuba vyibaza. Umuriro uturira inzu, umuriro uturira ibohero, umuriro uturira isoko,
rero byumvikana ukuntu uvuga ngo ni umuriro wa regidezo keretse niba zari mu nzu indani ora uko tubizi izo ntazokwirwamo nta n'ihangare zonakwirwamo zitonde gutyo noneho ni mu rugo rwuguruye antiko umukinjira tugezemo uyu munsi hari ibintu bashobora guhenda abantu ngo byumvikane. Abanyagihugu bavuga ko ahubwo bwoba ari ubukozi bw'ikibi. Niba izo moto ziba zarahiye zivuye ku muriro wa regidezo aho zirara hanze nta mapiza ahari kandi biratangaje noneho none izo moto zitaha saa 12 zitaha ziteze kare saa 2 zo tukutuku none uwo muriro wagiye kwaka abantu baryamye ukaba utashe muri ico gihe bakika bazikoresha bahakije baraba kubera birataha biba ari ibintu by'ubugenge bake ico kintu cyo kuduhenda n'ababikoze gusa ntituratabura ko aba ari bo mugabo ico n'igikorwa c'ubukozi bw'ikibi. Icateye amakenga abo banyagihugu n'ukuntu igipolisi caciye cihutira kuvuga icateye isanganya ikindi cabababaje ngo nuko atanamutegetsi yigeze abahumuriza. Amakenga dufise nuko igipolisi cihuse gutanga iyo umuriro wavuye nta bumenyi bafite kumenya umucana wavuye mugabo n'utegera amasarabona. Itangaje nuko kuva kuri chef de quartier gushika kuri musitanteri ahabera isanganya nk'iyi retanye imari y'abantu ingana gutyo nta n'undi batanga uko byagenda. Umenyesha amakuru y'u Burundi bizwi nta radiyo y'u Burundi irihaye umwanya. Ikindi cateye amakenga abantu nuko bavuje ko abantu bagenda bakegera bakabaza n'ingene bimeze no gufunga umunyezamu. Abo banyagihugu bavuga ko hari ikinyegeje inyuma y'ubwo bubisha na rirya hari haherutse gusohoka ingingo ibuza ivyo vyuma gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro n'umutekano gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane icatumye ivyo vyuma bisha ndetse banashumbushwe. Emmanuel Niyunge ko turagukengurukiye tubandanyirize mu bivugwa mu gisata c'intwaro. Uruhusha rwari rwahawe ishirahamwe Burundi Mining Metallurgy International bwo gucukura ubutare bwa nickel n'ubundi butare bijana buherereye imusongati ruherutse gufutwa. Ivyo tubisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse kuwa 3 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Iryo shirahamwe ryari ryahawe ugo ruhusha mu mwaka w'2014. Dutandukire ibivugwa mu gisata c'akahise. Igitabo Les Trois Burundi gishobora gufasha abarundi kubaka bushasha igihugu cabo kikaba igihugu gitekanye kandi giteye imbere. Atanazi Karayenga umwe mu bafashije kugira ico gitabo gisohoke asigura ko nyene kucandika yakoreye ku bibazo nkoramutima bihanze umurundi wese yipfuriza ineza igihugu ciwe. C'est un livre extrêmement intéressant parce que ni igitabo kirimo ibintu by'akamaro cyane. Nikije gukuta canke gutwibirira ibindi bitabo byari bihasanzwe bivuga kuri kahise ku Burundi. Ariko ico gitabo ca Janvier Ndikumana cisangije nuko ari igitabo gishira hamwe ibivugwa n'abantu benshi kandi batandukanye. Ico gitabo kirimo kandi n'ivyumviro vyiwe bitari bike umuntu ashobora gushigikira canke agahakana. À lui, qui peuvent être partagés ou qui peuvent être contestés. Mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que si vous pouvez trouver ce livre... Ico novuga, uwuvyifuza yosoma ico gitabo. Ashobora kutemera ibirimwo, ariko ni igitabo ugisomye wese agira vyinshi ahungukira, yaba umurundi canke umunyamahanga akurikirana ivy'Uburundi. Parce qu'intellectuellement parlant, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement dense, mais aussi un livre qui soulève des questions de fond, des questions qui nous hantent, le délitement de l'État burundais par exemple. Ni igitabo kigaruka ku bibazo nkoramutima biduhanze nk'ibijanye no kudahana mu Burundi. Uburundi bwubakiye ku bwicanyi bukomeye, igihugu kigoyagoya uko canka ku butungane bukora. Nico gituma igitabo nk'ico ca Janvier Ndikumana hamwe n'ibindi bidufasha kwiyumvira ingene twokuba ku Burundi bugira kane, butekanye, buteye imbere, burangwamwo intwaro rusangi. L'avenir pour imaginer un autre Burundi, un Burundi, le 4e Burundi, apaisé, démocratique, prospère. Janvier Ndikumana umwanditsi w'igitabo Les Trois Burundi yitavye Imana mu mwaka w'2009. Ico gitabo yacanditse afatiye ku bushakashatsi yakoze imyaka 25. Igitabo Les Trois Burundi kiriko kigurishwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi kuri Amazon. Umuryango wiwe uriko uritunganya ngo
abifuza ico gitabo bashobore kukironka mu bihugu bitandukanye harimwo n'u Burundi. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata c'indero. Abavyeyi barereye ku ishure ry'akarorero ryo muri komine Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura baridoga kubera intererano y'amafaranga bariko baratangishwa gasakisaki na musitanteri wa komine igenewe kubaka iryo shure. Ni mu gihe umunyeshure wese atarisha ayo mafaranga aca yirukanwa. Francine Mahoro mwidonido. Abavyeyi barereye ku ishure ry'akarorero ririko rirubakwa muri komine Nyabiraba iri mu ntara ya Bujumbura baridogera musitanteri wa komine bavuga ko ariko abatoza ku nguvu amafaranga yo kubaka iryo shure nk'uko isoko ryacu aho muri komine Nyabiraba ribimenyesha ngo urugo rutanga amafaranga 200 vy'amarundi umwana nawe wese yiga ku iryo shure agatanga 1,500. Ayo mafaranga rero aje yiyongera ku yandi mafaranga 200 baheruka gutanga. hariho amahera 200 bitorwa na musitanteri ku rugo ngo byo kubaka ngo lise y'Umunyabiraba. Ni ukuvuga aho rero umwana wese nawe ku ishuri acatangishwa 1,500 cyo kwiyonza. Urumva naho waba watanze 2 by'urugo ukaba ufise y'abana bane kw'iryo shuri wumva utanga 6 by'abo bana nawe 2 wariha ku rugo. Aho asuye gutoza yo kubaka iyo lise twari twarayatanze ku mwaka wahera 2 none ubu twasuye gutangishwa 2 Kibabaza abavyeyi nuko umunyeshure wese atarishe ayo mafaranga atayirukanwa kandi ubukene ari bwinshi mu miryango aho muri iyo komine nk'uko bivugwa n'uyu muvyeyi. Yego bayirukanwa urutavana ko baratozwa amahera ngo ya musitanteri yasavye aya depengo yo kubaka inzu mu ntara abana ntibakiriko bariga kabisa birirwa ari ukwirukanwa gusa n'abavyeyi ntibagira aho bayakura barakenye urumva ni ingorane. Ayo mafaranga ariko aratangwa aje yiyongera ku yandi mafaranga 1,500 ariko aratozwa n'urongoye indero muri komine yo kuzokubaka inzu azokoreramwo. Igitangaza abo bavyeyi nuko bariko barakwa ayo mafaranga ubugira kabiri kandi baheruka kuyariha kandi iyo ngingo yo kuriha ayo mafaranga ntibazi niyo yafatiwe. Ni mu gihe urongoye iryo shure wewe avuga ko vyavugiwe mu nama mpanuza jambo ya komine. Twarondeye musitanteri wa komine Nyabiraba Simbananiye Ferdina ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa. Francine Mahoro tugukengurukire tuve mu gisagara ca Bujumbura dusimbire mu ntara ya Kayanza mu bivugwa mu gisata c'imibano. Ubukene bw'amazi n'ubwutuzu twasugumwe burahanze ishure shingiro rya Kirema riri mu gisagara ca Kayanza. Bamwe mu banyeshure bakaba baja kwifashisha mu mirima y'abanyagihugu yegereye iryo shure. Umuyobozi w'iryo shure asaba abajejwe intwaro kugira ico bafashije mu gutorera inyishu ico kibazo hataraduka indwara ziturutse kw'isuku rike. Idonido na Eric Niyonzima. Iryo shingo rya Kirema ri neza mu gisagara ca Kayanza abanyeshuri bahiga gushika ubu bagera ku 1952. Iryo shingiro muri kino gihe rikaba rihanzwe n'ubukene bw'utuzu twasugumwe hamwe n'amazi. Gushika ubu mu tuzu twasugumwe 14 turi kuri iryo shuri indwi twonyene nitwo duhuriramwo ico gitigiri cy'abo banyeshuri bose. Ibituma bamwe mu banyeshuri baja kwifashisha mu mirima y'abanyagihugu yegereye iryo shuri nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Utuzu twasugumwe two kw'ishure shingiro rya Kirema nivyo nabi cyane gose. Ubu abana ntibaronka aho bituma ku buryo bamwe baja iruhande yatwo abandi nabo bigatuma baja mu mirima y'abantu munsi barabara rica munsi y'ishuri nyene. Ivyo bigatuma ingwara z'ivyaduka bishobora gufata abanyeshure kumva yuko atasuku rihari. Iryo shure nta n'amazi risanzwe rifite. Muri kino gihe rero abavyeyi barereye kuri iryo shuri basaba leta n'ubuyobozi bw'iryo shuri gukora ibishoboka vyose kugira ico kibazo gitorerwa inyishu mu maguru masha. Impungenge rero yuko mu minsi iza abana bashobora kurwara ingwara z'ivyaduka nk'amacinya. Leta rero yoraba uko bimeze hanyuma ikubaka utuzu twasugumwe dushasha kugira ngo abana baronke abaza barituma ameze neza. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Simeon Tuyubahe umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kirema kugira agire ico abivuzeko ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Eric Niyonzima tugukengurukire tuve mu ntara ya Kayanza dusimbire mu gihugu kibanyi ca Uganda mu bivugwa mu mpunzi.
abana bo mwibarabara b'abarundi barushirizaho kwiyongera mu ikambi y'impunzi ya Nakivale iri mu gihugu ca Bugande. Abavyeyi babo bana bamenyesha ko ubukene n'ubuzima bubi babayemwo ariyo mvo nyamukuru ituma abo bana baja mwibarabara, aho mbere banahigira izindi ngeso mbi. Eloge Kwizera. Abana b'impunzi z'abarundi mu ikambi y'Inakivale baguma bongerekana mwibarabara uko bukeye uko bwije, na cyane cyane aho bita Kabazana. Mu ntango nk'uko bishikirizwa n'impunzi z'Inakivale, abo bana batanguye basabiriza mu mabarabara, ariko uyu munsi bisa naho byahinduye intumbero kuko basigaye batera umutekano muke nk'uko uyasanzwe w'Inakivale abishikiriza. Hano mwibarabara ngaho Inakivale kuze kuri ni ibintu biko biragwira uko bukeye uko bwije, tubona abana bo mwibarabara biyongera cyane, kandi rero batanguye ari abana bo mwibarabara. Ubu bamwe bariko baraba abagabo bo mwibarabara canke imisore yo mwibarabara, kuko uravye nk'ibikorwa basigaye bakora. Kera batanguye basaba gereza, bagenda mu ngo basaba, bigeze ku rwego yuko abo mw'ijoro babufata nk'agatelefone bakabatwara bakakiba. Ahanini rero ubukene burangwa mu ikambi y'impunzi Nakivale niyo mvu nyamukuru ituma abo bana barushirizaho kwiyongera mu mabarabara. Iruhande y'ivyo hakabaho no gusamara kw'abavyeyi badohoka kwibanga ryabo. Ubwambere na mbere nibaza ubukene buhari, aho nari ibintu vy'indya gashyuhe y'uwene yarimanuye cane. Umuntu basanga apakira ibihumbi 13, umwaka ibihumbi 13 y'amashiringi kugira ngo ubizemo bw'isi n'amahera make. Igira kabiri uguhanga b'abavyeyi, hariho abavyeyi bataramenya yuko abana ari responsabilite yabo. Ayo makuru akaba yemezwa n'abarongoye impunzi y'Inakivale, ariko bo bakamenyesha ko imwe mu mvo zituma abo bana baba benshi aho Kabazana ari uko ariho impunzi zishikira iyo zishitse aho muri Uganda. Byongeye benshi muri bo bavuga ikirundi n'ikinyarwanda. Ayo makuru nyene amenyesha ko n'igipolisi caho ataco kitagira mu gukura abo bana mu mabarabara, ariko ataco biravamwo kubera ubwishi bwabo. Eroje Kwizera, tugukengurukire imbere yo guhereza aya makuru igice ca kabiri cano makuru. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uno musi wa kabiri tuza kugaruka ku ngingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ibuza amakinga, amapikipiki na za tuktuk kwinjira hagati mu gisagara ca Bujumbura. Kumwe n'abatumire bacu tuza kurabira hamwe ko amategeko yakurikijwe mu kuyifata n'ingaruka zayo kubo yega. Ikigabane ubahuka mwagiteguriwe na Josiane Mpuzaneza. Ubahuka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano CPC Gervais Ndirakobuca yarafashe ingingo kuwa 2023 ruhuhu mu mwaka yo kubuza amakinga, amapikipiki hamwe na za tukutuku gukorera hagati mu gisagara ca Bujumbura. Aha akaba yanamenyesheje ko atana kimwe muri ivyo vyuma vyemerewe kuhataha, hari n'iz'abikorera utwabo bavyifashisha mu kuja gukazi. Mbega iyo ngingo yo bihuye n'amategeko agenga igihugu? Hoho inzira yatishijwemo mu gufatwa niyisanzwe. Mu kuyifataho agateka kazina muntu ko bakarubahirijwe. Ngibi bibaza abatumire bacu ari bo mushingwamanza Janvier Bigirimana, Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka na Vital Nshimirimana, umwe mu baharanira agateka kazina muntu, baza gucija nino mu kigabane ubahuka cyo kuri wa kabiri genekerezo rya 8 ntwarane umwaka wa 2022. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Josiane Mpuzaneza, ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri niho hafatwa ingingo ivuga ko guhera igenekerezo rya 11 ntwarane umwaka wa 2022 atakinga, ipikipiki canke tukutuku bizoba vyemerewe kwinjira mu gisagara ca Bujumbura, yabizitwara abantu, izabigenga canke iz'amashira hamwe. Ingingo abasanzwe bize ivy'amategeko bavuga ko idakurikije amategeko. Aha umushingwamanza Janvier Bigirimana atangura yerekana amategeko abafashe iyo ngingo barenze, muri yo hakaba harimo n'ibwirizwa shingiro.
ni ingingo unyanga amategeko, n'ingingo ushanye n'ineza yabo yafatiwe eka n'ineza y'igihugu muri rusange. Icambere kujanye n'ivy'amategeko ni ingingo ihonyanga ibwirizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu Uburundi bwateyeko umukono. Ibwirizwa shingiro risanzwe ritekanya uburenganzira bw'abantu, harimwo uburenganzira mu vyo gutunga, umuntu agatunganirwa. Ingingo ya 36 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza yuko umurundi wese afise uburenganzira bwo gukora akiteza imbere akagira ivyo atunze. Kira noneho hari n'ubundi burenganzira butandukanye, cyane cyane uburenganzira bw'abarundi bose bwo gushobora kwiyunguruza bakava ahantu baja ahandi. Iyo rero ufashe ibintu vyatuma abantu biyunguruza ugafata yuko bidasubira gukoreshwa, ni nk'uko abantu bubatse ubwo burenganzira bwo kwidegemvya mu gihugu, bwo gushobora kuva mu kibanza baja mu kindi. Ikindi naco iyo ngingo ihunyanga amategeko, mu gifaransa hariho ibintu bita domaine de la loi, ni kuvuga bw'izo shingiro ryatekanije bisata bimwe bimwe vy'igihugu kugira ngo hafatwemwo ingingo harinda kubaho ibwirizwa ryaciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ni kuvuga ingingo y'134 irategekanya ibintu bavuga bati muri ibi bintu nta bwirizwa nta tegeko nta kintu citwa itegeko gishobora gufatwa bitaciye mu ibwirizwa ryatowe hisunzwe uko inama nshingamateka itora amabwirizwa. Bisigura yuko ikintu cyose gihonyanga uburenganzira bw'abantu cyane mu vyo kwidegemvya, mu vyo kwiyunguruza n'ibindi bisa n'ivyo, mwene izo ngingo ntizishobora gufatwa n'umukuru w'igihugu, ntizishobora gufatwa n'umushikiranganji, ntizishobora gufatwa n'abandi baba bari mu rwego rujejwe intwaro, nivyo bita domaine de la loi. Kuvuga iyo ngingo rero yafashwe ihonyanga ibwirizwa shingiro ko n'ingingo itashobora gufatwa n'umushikiranganji. Ahantu umushikiranganji ashobora gufata ingingo nk'iyo yafashe n'igihe aba ari ingingo ije gushira mu ngiro ibwirizwa kanaka ryatowe muri ico gisata. Ko rero umushikiranganji yadukije agafata ingingo itari mu bubasha bwiwe, bisigura yuko iyo ngingo y'umushikiranganji yahonyanze ibwirizwa shingiro no kurico. Emmanuel Nkengurutse yigeze kuba umukenguza amateka nabo nyene aremeza ko ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yakoze biteye kubiri n'amategeko. Kubwiwe ngo kubona uyu mutegetsi yanabivuze ku munwa gusa n'ikimenyetso cerekana ko Uburundi bukiri mu ntwaro y'igitugu. Mu gihugu kigendera ku mategeko, ingingo zose z'indongozi zishingira ku mabwirizwa kandi zigakurikiza inzira zagenwe kugira ngo zifatwe. Ivyerekeye ivy'uburenganzira hamwe no kwishira kwizana kw'abantu bigengwa n'amategeko. Arico gituma nk'uko nyene vyanditswe mu ibwirizwa shingiro mu ngingo yayo y'163 agace ka mbere. Rero ko bishigwaho n'amategeko ni nk'uko iyo bigombye kugabanywa canke gukurwaho bigomba guca mu mategeko. Amategeko tugomba kuvuga ngaha ni bwirizwa loi, kandi ivyo vyanditswe mu ngingo y'ibwirizwa shingiro ya 47. Uburenganzira bwa kiremwa muntu hamwe n'agateka kiwe no kushira no kwizana kwiwe bigabanywa biciye kwibwirizwa ritowe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Rero ngaha nta mushikiranganje yoshobora kubigabanya afashe ku ngingo yiwe gusa. Mbere n'umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje wa mbere ntavyo bashobora, nta burenganzira babifise. Ivyo rero umushikiranganje w'indwara yo hagati mu gihugu yakoze nibara kumutemere, uretse ko atabirekuriwe n'amategeko. Uburyo bwo kubikora, uburyo bwo kubitangaza yabikozemwo bwerekana ubujinga bwinshi, kuko yabivuze ku munwa atakintu cy'urwandiko na kimwe kiriho. Ibyo yakoze byerekana kumengo Uburundi buri mu gihe cameza amagabo, ico bita etat d'exception canke d'urgence. Ariko navyo nyene ico gihe gishigwaho n'ibwirizwa nk'uko biri mu ngingo y'163 agace ka gatatu. Kubona rero umushikiranganje yaragagaje byerekana ko indwara ya demokrasi iri mu Burundi yambaye ubusa. RPA ni ijisho, ni ugutwi, ni ijwi ry'abanyagihugu.
ku ruhande rw'abaharanira agateka ka zina muntu ho bamenyesha ko baguye mu gahundwe bumvise iyo ngingo ihonyanga amabwirizwa y'igihugu na cane cane ibwirizwa shingiro. Vitale Nshimirimana arongoye urunani Force anamenyesha ko ingingo yo kubuza abagendesha amamoto, amakinga n'amatukutuku mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura ije gufuka amamundana cane cane abarundi benshi batari bake bari babeshejweho n'umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje ivyo vyuma, hambavu y'ukurenga ku mategeko agenga abantu bari bihurije hamwe muri sendika ibibaha uburenganzira bwo kumvirizwa imbere yo gufatirwa ingingo. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo ya 54 ritegekanya yuko leta itegerezwa kurekurira umunyagihugu wese agakora akazi yifuza, kandi leta igamufasha kugira ngo ako kazi agakora nonokewe kandi atampambamye n'imwe. Hanyuma rero iyi ngingo yerekeye kubuza abatwara amakinga tukutuku hamwe n'amapikipiki bunguruza abanyagihugu hanyuma nabo bakabaha amafaranga, iratangaje cyane kuko iza kubuza abantu bari batunzwe n'uwo mwuga, bari batunzwe n'ako kazi, kandi ako kazi kari gamaze imyaka myinshi cyane, abantu baramaze kukamenyera, gasahiriza imiryango, haba iy'abakora ako kazi, haba abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma, na cyane cyane mu gihe bizwi yuko amabarabara ari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura menshi yamaze gusiba. Hanyuma rero kuvyerekeye agateka kabo bakozi karahungabanijwe, hanyuma iruhande yuko bahungabanije agateka kabo gukora akazi bihitiyemo kandi kabatunze, haramwo n'uguhonyanga amategeko agenga ingene abakozi bashobora kuja hamwe bakiyungunganya mu masendika, kuko abo bakozi baragiye mu masendika. Hanyuma rero iyo bari mu masendika ni ukuvuga yuko leta iba itegerezwa guca ibumviriza, ikabumviriza kugira ngo bagire ico bavuze, bagire ico baterereye, bagire ico bashikirije. Hanyuma uko byatezwa kugenda uko biba kose, naho hoba hariho imvo z'umutekano zotuma hariho bimwe bimwe bisubirwamwo, boterezwa kubiyaga, bagatereza kubagisha inama, bakabereka bati iki niki tubona cogenda uku, cokorwa mu mwanya ungana uku, hanyuma cokorwa nande. Ndibuka yuko mu myaka yahera bigeze gutegeka nk'akarorero yuko abakoresha amapikipiki bambara amagire canke abakoresha amakinga yuko bashirako ibimenyetso bibaranga bimwe bita plaque, kugira ngo umwe wese bashobore kumenya n'ikinga uwo ari we. Ivyo n'ingingo zishoboka mugabo zigashoboka ku neza ya bose, kandi abo bakoresha ivyo vyuma babanje kugishwa inama. Bakabifuriza neza y'abatarababu, bakabaheza mu mwiza, yamara ntibatere kwihinyuza, kuko atagiti kibi cy'amabwiza. Ikangure niko harageze, ikangure ugumu uhagaze, ibyo bakureshe biramaze, ako gateka kawe kiyegereze. Iyo ngingo rero yafashwe gihutihuti kandi ku munwa ngo ishobora kugira ingaruka mbi. Ivyo umushingwamanza Janvier Bigirimana akaba bivuga yihweje ingene yashizweho ibizotuma abajejwe kuyikurikiza batazoronka nico bafatirako mu kuyishira mu ngiro. Mu bisanzwe ingingo iza ihambaye nk'ijya ikora ku miryango, ikora ku bantu bari bafite ibintu bakora, ihagarika ubuzima bw'abantu batari bake mu gisagara. Ingingo itegerezwa kuba yanditswe, ikaba inasiguwe mu Gifaransa ibyo bita motivation. Ntivyumvikana rero yuko ingingo nk'iyo umushinganji ayifata ku munwa. Hategerezwa kubaho ingingo yanditse ku buryo abo yafatiwe bagira n'uburenganzira bwo kuyunguruza, haba mu masentare haba kubakurira umushikiranganje. Bisigura yuko ko yayifashe ku munwa, bisanzwe n'ingingo abantu batakezwa gukurikiza, cyane cyane abajejwe igipolisi, abajejwe kurikiza ingingo ziba zafashwe n'abategetsi batandukanye.
ntivyumvikana ingene bashobora gukurikiza ingingo y'umushikiranganji yavuzwe ku munwa yateza gufata ikaramu akayandika akayisigura akayisinya ku buryo mu kuyikurikiza abantu baje gukurikiza iyo ngingo cane abo mu ntwaro hamwe n'igipolisi bategerezwa kuba baraba neza akadome ku kandi icyo umushikiranganji yavuze n'ingene yabisigura mu gihe yayivuze ku munwa bisigura yuko umwe wese ashobora kwikurikiza uko avyumva ugasanga harimwo kurenga karimbi haba kungena umushikiranganji aba yifuza yuko bikorwa canke haba ku bijanye n'uburenganzira bw'abantu tegerezwa kubahirizwa. Mbega none ko umushikiranganji yamaze kumenyesha ko ingingo yafashe ari ntabanduka hoba hakiriho icokorwa ngo ivyo bihinduke? Aha umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse avuga ko bikigoye mu gihugu nk'u Burundi kirangwa n'intwaro y'agahotoro gushikaho abashinga amateka bambuga ububasha bahabwa n'amategeko bakirabira hirya kandi aribo bari bakwiye gufata iya mbere mu gukingira inyungu z'abanyagihugu babashizeho ngo babaserukire. Mu bindi bihugu birashoboka yuko abayobozi bafata ingingo zihonyanga agateka kazi muntu zigahonyanga amabwirizwa mugabo bobo basanzwe bafise umuti w'ubwoko bubiri. Icambere n'abashinga amateka iba yatwawe ububasha ifise uburenganzira bwo gusaba ko ingingo nk'izo zihagarikwa nk'uko ingingo y'ijana 66 mu Burundi y'ibwirizwa nshingiro ibitegekanye. Ngaho abashinga amateka sinzi gituma baje kumubaza ntibambwira ati futa iyo ngingo yihuta kuko wadutwaye uburenganzira bwacu wadutaye ububasha bwacu we nabo bashufise. Mu bisanzwe nuko bigenda kuko urwego nshingwantwaro rukontorogwa n'inama nshinga amateka n'ahenguza amateka. Umuti ugira kabiri iyo bitagenze uko abanyagihugu bonyere bahohotewe n'izo ngingo baritura amasentare maze nayo akongera akaca hava akabatunganiriza akabakemurira ibibazo vyabo. Niko vyanditswe mu ibwirizwa nshingiro yuko urwego rw'ubutungane ariko rukingira agateka n'ubwigenge bw'abantu rukongera rukacungera iyubahirizwa ryayo. Ingorane mu Burundi dufise ni nyamukuru mbere nuko yo imiti ibiri idashobora gukora twihweje kamere k'intwaro y'igihugu iri mu Burundi kuko ni intwaro y'agahotoro. Mu gusozera Vitali Nshimirimana asaba bafashe iyo ngingo ko boshishoza bagashira ku munzani iciyo ngingo ishobora kwica n'ico yokiza. Aha amenyesha ko atagikozwe abantu bazoba babohewe amaboko imugongo bashobora guhitamwo inzira z'ububisha ngo bikunde baronke ikibabeshaho be n'imiryango yabo. Ingaruka z'iyi ngingo nazo ntizizoteba kwibonekeza. Ubwa mbere nuko abantu benshi bari batunzwe n'uwo mwuga bazobura ico bahereza umunwa kuko uwo mwuga niwo wari ubatunze, uwo mwuga niwo babarihira aho baba, uwo mwuga niwo babagurira irasiyo. Hanyuma kandi iruhande y'ivyo aba bantu benshi bari mu gisagara ca Bujumbura biyunguruza bakoresha ivyo vyuma bigatuma bashika iyo baje badacerewe, bigatuma bunguruza ibidandazwa bitabagoye. Ivyo rero bibaza yuko igihe ivyo vyuma bitazoba bikizenguruka mu bisagara bizotuma ivyo bidandazwa bizimba canke hatari hake binabure. Hanyuma rero ako kajagari iyo kabaye hariho bamwe bashobora no guca basubira mu ngeso z'ubugizi bwa nabi, bakavuga bati nta kundi ko batwankibi reka twibeko. Bamwe bakagenda mbere no mu bugizi bwa nabi, habe ukwiba, habe ugukora ubundi bubisha. Ivyo rero twibaza yuko abariko barafata ingingo bosubira inyuma bakaraba neza iciza n'ikibi iyo ngingo iri kirazana, hanyuma rero bagaheza bakayisubiramwo hakiri kare. Nino kuri izo mpanuro za Vitali Nshimirimana dusozereye iki kigabano bahuka cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 8 ntwara n'umwaka wa 2022. Ikigabane cyari gishimikiye ahanini ku mategeko yahunyanzwe mu gufata ingingo ibuza amakinga amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu gisagara hagati ca Bujumbura. Abatumire bacu bakaba berekanye ko gusohora itegeko ritanditse bituma habamwe kurishira mu ngiro nabi. Twumvise kandi ko abafatiwe ingingo ku kubura uko bagira bashobora kwishora mu bibi bitandukanye kugira baronke uko babeshaho imiryango yabo. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye namwe mwese mwari muduteza abiri. Josiane Muzaneza nakibashikirije nkaba ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibanda yirinze Burundi n'abarundi naho butaha. Ubahuka.
Josiane Muzaneza tugukengurukire ni no kuri ico kiganiro uhejeje kudushikiriza duhereje ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 8 ntwarante umwaka wa 2022 nakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutororokanya aya makuru n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabikebanuye. Bakenyezi haranira agateka kanyu mwibuke ko igihugu kibahanze amaso naho utaha.